mwese hamwe mwiterambere. Twigisha imyuga ugwaruka n'abakenyezi. Imiryango y'ubuzi ikuguruka. Ni Passage. Umugambi w'igihugu wiyemeje kongereza ubuhinga n'ubushobozi mu gwaruka n'abakenyezi kugira ngo bashobore gutunganya inganda zabo canke kuronka akazi mu nganda z'abandi. Projet d'appui à l'amélioration des compétences et de l'employabilité des femmes et des jeunes Passage mu mfunyapfunyo uramaze kurangura ibitari bike mu gushigikira ugwaruka n'abakenyezi mu kubigisha imyuga itandukanye. Turi neza na neza muri commune Gitega kwishura ry'imyuga ryo mu Giheta aho umugambi Passage ufadikanije n'iryo shure ry'imyuga SEM Giheta uriko wigisha imyuga itandukanye ugwaruka ubicishije ku banyamyuga basanzwe bafite inganda zabo bakaba ari nabo bigisha ugo gwaruka. Nta nguvu ukoresha ni kunyigisha buke ivyuma byo nyene bica byambarana tugera ivyuma byo nyene bica okay ntubona sawa abisha kurabona uruhande uri kurugara motel utegeza kuraba uru ruhande ruriko shene motel ukaba ko na pointe ni gutegerezwa kugumukurikirana ijisho tema itibi ipima imetero na santimetero 30 mu gutema narababwiye ko muza muratemera ku kintu kugira ntimumene yo disk iri muri mereze urugwaruka tuko turigisha umwuga twaruhawe n'ikigo SEM Giheta naco ngo baruhawe n'umugambi Passage gwarukaje mu narutonda misi yose na cyane ko baje kuvyiga babikeneye barabitahura je ndabiravye vraiment mbere ahubwo baravyumva gose kuko ndavye imisi tumaze kubikora bakaba bamaze kumenya ibiraho ndabakengurukira gose nk'ubu unye twariko turiga ikigwa ca carburateur nico musanze twariko igipande cy'imbere rero ni bya bitigi 27 tukabona kangahe na kabiri turonka 13 n'unusu. Butoyi Anosiata ariko yiga umwuga wo gusudira akabagira ati Passage iragahoriraza. Nitwa Butoyi Anosiata oje ndiko ndiga umwuga ujanye na sudire bo niwo nahisemo ko kera twarawutinya twibaza ati no w'abahungu gusa none nanje maze kuza ahubwo naciye nsanga twarahomvye ahubwo uyu mugambi Passage bagahora uraza n'abandi atari twebwe baze babigishe. Co kimwe na Nsabiyumva Boaz nawe nyene ariko ariga umwuga wo gukanika avuga ko ngo yisunze ikiringo izo nyigisho zizomara azoba yamaze kunguka ibitari bike bizomufasha kwironderera akazi. Amazina yanje nitwa Nsabiyumva Boaz. Aha wahashitse gute? Narungitswe na CM nawo ngifashijwe n'ishira hamwe gufashwa mu mugongo n'ishira hamwe Passage. Uri kuriga uratahura canke hari icuna gihaze? Bisanzwe kwiganye n'umunyeshure haiza ibiraguricanga kwigisha twama hafi. Uravye ikiringo babahaye muzova hamuvuga muti uwo duhakaza natwebwe twosha gukora gikorwa. Turavye ikiringo tuzomara ngaha turabona ko tuzohakura ubumenyi. Na Everine Nshimirimana arashima ko umugambi Passage wamuhaye amahigwe yo kwiga umwuga. Je nitwa Everine Nshimirimana mbanza gushimira umugambi Passage wanyizeye bakaza kunzana kwiga uwo mwuga narya takiyo na kimwe narinzi ndiko niga umwuga wo gukora ibitumbura byo bita burangerina turakora ibitumbura imikate keke ibisuguti byose nyene biko turahamara amezi 2 twiga mbo ubwa mbere je nkitangura kwiga nta nimbugita narinzi gufata ariko ubu unye ndashobora gufata imbugita nkakata ibitumbura nkacumba imikate nkamenya kuregera imashini nkabijana mu ifuru. Sabo gusa bashimira umugambi Passage nta Karutimana Cecile nawe nyanagira ati ndizeye ko nzova ngaha namaze kumenya neza umwuga wo gushona. Ndizeye ko nzova ngaha nabimenye neza. Hashikanwe umugambi Passage umugambi wigisha imyuga umenye buraza ni buhoro buhoro kuko umuntu yari kariga ibintu avyiga buhoro buhoro
kuko ntiwokwiga rimwe ngo ushobora kubimenya. Mu buyobozi bw'ishure ry'imyuga rya Giheta ari naryo risanzwe rikurikirana ubwo gwaruka gwiga imyuga nabo nyene barashima uko bakorana n'umugambi Passage. Nitwa Epimake Nzobonimpa nkaba ndi umuyobozi arongoye ikigo c'imyuga cyo ngaha mu Giheta. Turashima yuko umugambi Passage urakurikirana aba banyeshuri n'ababigisha. Murabona yuko abgwaruka rurikorora babitunganya neza cyane, anejo gituma tuko turabibereka mwirabire ivyiza by'umugambi Passage. Turavye aba ugwaruka ariko ruriga turabona yuko rutazomaramaza umugambi, noneho ntibokwimaramaza none babimaramaje ko bariko barabikora neza cyane, kandi turutera n'intege ko ivyo bariko barakora bishobora kubateza imbere bigateza imbere n'igihugu. Abanyamyuga basanzwe nabo bigisha ubwo gwaruka baremeza ko kwigira umwuga ku rubuga bifise akabijya. Mbo akamaro ko kuba umunyeshuri yigiye ku rubuga, akamaro kavyo nuko niyo aba agiye kubikorera ahantu atabwo bashobora kugira, barashobora kumuraba bakabona bati uyu muntu yarize koko, bigatuma amenyekana kuri ico gikorwa. Akarusho tubibonamwo nuko ariko yigira mwishuri umubwiye ati tibe, ayumva ngo ni tibe muga turi ngaha, umubwira ko ari tibe kongera ukayimwereka. Ibyo biratuma abitahurana n'ingoga kubera bari kavyiga yongera ari karabikora. Amandara mu kijabo mu mugambi Passage, hanyuma aba banyeshuri nkimara kubaronka narabarose, hama turatangura ndabigisha haba kurunga byose ndabigisha. Ubunye urumva naho nk'abandi ngaha ndashobora kurungika umunyeshuri umwe akajya kurunga akacaza agacumba akatsa imashini, ipati ihiye aramenya ipati irahiye, hanyuma akazimya akarura, hanyuma gasanze ipate agakata, hanyuma hejeje gukata abandi baba ariko baramutondekera, byo byose baramaze kubimenya. Intumbero y'umugambi wa leta Passage ngo irafise kunguko kugwaruka hamwe n'igihugu muri rusange. Umugambi Passage ukwigisha ugwaruka umyuga harakamaro ubona uzogira ugwaruka n'igihugu muri rusange. Akamaro ni kanini yakariyo, waragize neza cyane kuko hariho ugwaruka gwishigwa hora rushaka kwiga ibi bintu rukabura ukuntu ruvyiga, none kabisa baragize neza cyane, twese twarabakengurukiye gose. Cyambere na mbere nabanza gushimira leta yo yabanje kwiyumvira ko naho abantu bariko bakora ibi na biriya n'imyuga ikenewe gushigikirwa, kuko si bose kweri bashoboye no kwirihira, kuko uwaza ari wenyine ku gatwe kiwe yagira intambamye kweri. Turabona ko akunguko kazohaba kuko bazoshaka kwiteza imbere bariho ikori. Akarusho nako tuzojya muri runo kwa turaforoma nuko abanebwe bazohava kugwanya ya marigara, aho usanga ugwaruka gwirirwa gwicaye ku marigara kubera kwa budisho rukora. Aho tumaze gusohora kuno munsi bariko barimbunganya bakije mu mwigisho bari barose w'imyuga bashoboye kwikirana, barakibaza kuhindura ubuzima gutangura gukora bahiga kanoti. Ubwo gwaruka ruriko gwiga imyuga rubifashijwemwo n'umugambi wa leta Passage rurashimira uwo mugambi cyo kimwe n'abariko bagwigisha imyuga. N'uwo mwigisha nyene ndamushimira kuko ntaca twirengagiza ubumenyi bwose azi arabutwereka, ugize ukuntu bigenda uko nta kintu na kimwe yishigarije. Akajambo nobwira Passage nuko noyishimira n'abandi basigaye izogumi bafata mu mugongo. Kwishura ry'imyuga ryo mu Giheta Seme Giheta ngo bakira abanyeshuri bananiwe kuva mu mwaka wa 6 no kuduga. Eka mbere ngo nabarenganye umwaka w'icenda bavyipfuza nabo nyene ngo barabakira nkuko bivugwa n'umuyobozi w'ubuhinga kwishura ryigisha imyuga ryo mu Giheta. Abanyeshuri biga hano biga uyu mwaka w'ishuri kuri calendrier scolaire nk'ayandi mashuri yose, tangurana mu kw'icenda tugasozera umwaka mu kwa ndwi, hama tukagira ico bita evaluation certificative, hama tugaca tubaha izo certificat. Kuvuga twiga ikiringo c'umwaka umwe. Jewe nsanzwe ndi directeur technique wa Seme Giheta, nkongera amemeta nk'aba formateur mu vya electricité. Hano abana twakira ubwa mbere twakira abana
bananiwe umwaka wa gatandatu kuduga gushika mu mwaka w'icenda, hanyuma tukaba dufise igisata kimwe citwa CEFA, ni Centre de Formation Professionnelle Artisanale, hama gacaba n'ikindi bita CM, ni Centre d'Enseignement des Métiers. Hanyuma kuba afise iyo niveau ntoye kuva mu mwaka wa gatandatu gushika mu mwaka wa munani, abo baca baronka icyo bita ACM, ni attestation ijanye n'umwuga bize. Hanyuma iyo certificat nayo kironka abahejeje nevyemereye isi no kuduga ku yandi mashuri. Aho ushobora kunanirwa muri 11 mu 12 baraza tukabakira. Ego matière iri mu Gifaransa ariko no mu Kirundi twaza turacisha mu Kirundi turavye nivo yabo ukwingana. Hanyuma ku rubuga naho turafise abanyeshuri bafashwe mu mugambi na passage. Mu mwaka ugira kabiri turi muri uwo mugambi, imbere ugira gatatu ko umugambi watangwe 2023. Ubu rero tumaze gusohora imigwi ibiri. Hari umugwi wa mbere wasohotse waragizwe n'abanyeshuri batari benshi kuba ntibagumva umugambi neza, basohotse ari 31. Nibo batangwaye n'uwo mugambi, abandi mu nyuma dusohora abashika 107. N'ubu bakaba ariko bategurira inyigisho zo kwitunganiriza imigambi mu minsi iri imbere mikeyi, bazoba batanguye kwiga izo nyigisho mu vyerekeye entrepreneuria. Twese hamwe mu iterambere, twigisha imyuga ugwaruka n'abakenyezi, imiryango y'ubuzi ikuguruka. Ni Passage.